duhejeje gukora igikorwa co gutora ngaha ku mutumba wa Bugiga. Ni ku mutumba wa Bugiga muri zone ya Butare, komine ya Rutana mu ntara ya Burunga. Nkuko mumbajije ikibazo uti muhejeje gukora igikorwa co gutora, none bisigura iki? Bisigura yuko dutoye abazorongora abene gihugu ngaha ku mutumba wa Bugiga kugira ngo batunganirize abene gihugu, kugira ngo babere ijisho leta ngaha ku mutumba wa Bugiga. Nico gikorwa rero dukoze kugira ngo dushireho abizigirwa batowe n'abene gihugu ngaha ku mutumba kugira ngo bashobore kubera ijisho leta, batunganirize abo bene gihugu mu bikorwa vya misi yose, mu ngorane bashobora guhura nazo canke mu guteza imbere umutumba n'abene gihugu. Abatorwa akamo twobatera nuko boba hafi y'abene gihugu, hama bakagerageza gushira mu ngiro ivyo leta isaba, cane cane kugira ngo zina muntu wese, zina muhana wose utera imbere, uronka ingene witeza imbere. Aha rero harimwo guhimiriza abene gihugu kugira ngo cane cane bijukire kandi bashire mu ngiro irya mbona kazoza y'igihugu, kugira ngo ntihagire umuhana numwe uzosigara inyuma mu gihe turiko turaja muri irya terambere y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060.